bavukanye intore z'Imana, nshuti bagenzi dusangiye bino vyiza vy'Imana kuri no samizi umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Turabahaye kandi kaze muri wa mwanya mwiza w'inyigisho Doramana, ya nyigisho ibandanye dufasha kugira igikuriro c'imbere mu muntu w'imbere, umwanya wo gutahura ukwemera kwacu. Uyu munsi mu nyigisho Ndoramana twabateguriye, twifuje yuko tugaruka ngo tuganire ku bijanye abamarayika bakuru Mikaeli, Gabriel na Rafaeli. Ni vyiza yuko abo nabo nyene tubagaruka ko ukwemera kwacu kurafise ico kubatubwira ko, nkako turababona mw'ijambo ry'Imana mu bwuzure bwa kera no mu bwuzure bushasha, bikavuga yuko rero bariho kandi bari mu mugambi w'Imana, mbere ari inshuti z'abana b'Imana, bakunda cane abantu ku buryo bw'uko mbere nta wundi mwitwariko bafise atari uko boheza nabo abantu bagashikira ubuninahazwa bavyagiyemwo, bakabona bagahozagazwa no kwihweza ubwiza bw'Imana imyaka idahera. Abamarayika kandi turazi yuko tubagaruka ko mbere no mu gisabisho c'ukwemera kwacu, hamwe tugira tuti twemera Imana yaremye vyose, ibiboneka n'ibitaboneka. Ni ibiremwa vy'Imana bitaboneka ariko biriho, kandi bafise ububasha bwinshi, ububasha bwiza bwinshi bwo gushobora gufasha abantu ngo bashikire ubuninahazwa bw'Imana. None ni vyiza yuko mukwemera kwacu tubagaruka ko kugira ngo kandi duheze tubonera akaryo ko gusubira gukabura ukwibuka ko bama hafi yacu, baduherekeza. Eka mbere n'abantu bamusanga umenga bama mu ruhagarara, bamusanga umenga bararunguriwe no gutinya amashetani, ugasanga umenga biyumvamwo cane, bumva hafi yabo ububasha bubi gusumbya mbere n'ububasha bwiza bw'Imana. Baheze bumve yuko hariho inshuti, hariho abakunzi, inteko z'ijuru zose, atakindi zibereyeho atari kugira ngo wewe na jewe dushobore gukingirwa muri runo rugendo, tuze dushobore kubona Imana amaso mu yandi. None rero mu kanya tuca twinjira muri no nyigisho, turaheza tubanze turabe gatonya abamarayika abari bo ni bande, hanyuma duheze kandi tuzirikane hamwe igikorwa n'ubutumwa bwabo. Turaheza dusozera igice ca gatatu caho tuza kuraba nugira nti kungene twobitura, uko Eklezia itwigisha kubitura neza ngo dushobore kubandanya tuninahaza Imana, tuyikorera, tuyigamburukira muri vyose. Mukanya rero imbere yuko duheza tukinjira mu nyigisho, tubanze twambaze mutima mweranda. Niko jewe ndabayagira bikenya nazirikanye, ariko vyinshi nivyo mutima abayagisha mu mitima yanyu, afatiye kurutu na turiya nzoba ndiko ndababwira. Igikuru nico wenyene abatomorera, abamurikiramwo mu mutima, mugaheza mukamenya vyinshi mbere birengeye n'ibituba tuvugiye hano ku mukoro wa Radio Maria. None mukanya dukundire mutima mweranda atwinjize muri uyu mwanya usanzwe ari mweranda, kuko n'umwanya aho amajambo y'Imana azi wacu, aho Imana iza kutwimenyesha, kutwibwira, kudusigurira bisumbirije. Tumutege yompi, tumukundire adutambutse uyu munsi kuyindi ntambwe shasha. Ego cane Mukama, turagusenga, turakuninahaza, tukagukurira ubwatsi waduhaye mu rukundo rwawe, abo bavukanye, abo bakunzi, ubwo bubasha bwawe buduherekeza bukatuzigama muri no nzira y'ubuzima bwa hano kw'isi, ngo dushobore gushika kwihangiro ryiza, dushobore kuzoshikaho tukubona amaso mu yandi. Urakoze wewe waduhaye abamarayika bawe ngo bame batuba hafi, bame batugwanako, bame baduherekeza, badukingire, badukize ubunyakamwe, intuntu y'umutima, intuntu ya wa muntu w'imbere. Bandanye uturonsa mutima wawe mweranda ngo adufashe kubatahura neza, kubamenya no kubakira, kubagamburuka mu butumwa wabahaye hafi yacu. Udukingire gutwagwa n'amajwi mabi atuma tutumva ingene badukebura, ingene badushigikira, ingene bari hafi yacu. Mutima w'Imana, gwiza umuco wawe muri twebwe, wirukana umwijima, umwijima uhunga imbere yacu, utubise dutambuke tugana ubwami bw'Imana, tubwinjiramo rwose, ubuzima bwacu bushobore kuguma muri iyo ntumbero ishikana mu gihugu c'isezerano, muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Kubwo ubuvunyi bwabo udukingire kuzimirira amayira yo muri ino si, udukingire kuremerwa n'inyosha mbi zo kuronderera ubuzima bwacu kure y'Imana. Abamarayika bakuru Mikaeli, Gabriel na Rafaeli, muduhagarikire, mutube hafi igihe bikenewe,
muduterure, mudukingire kugwa mu vyara vya sekibi, na cane cane muze muhabe wa mwanya uhambaye wo kuja bukatuva hano muri uno buzima twinjira mu buzima budahera mu buninahazwa bw'Imana, muri wa mwanya wacu wa nyuma wo guhumeka ubwa nyuma hano kw'isi. Abamarayika bakuru Mikaeli, Gabriel na Rafaeli, nimwame muduhagarikira. Imbere yuko twinjira mu nyigisho, tubanze turabire hamwe abamarayika abaribo. Umumarayika ni iki? Abamarayika nk'uko twatanguye tubivuga ni biremwa vy'Imana vyuzuye ubwiza bw'Imana. Aha Imana ibwira Musa iti ari mw'izina ryanje. Muri Bibiliya naho iyo batubwiye izina ry'Imana, izina ry'umuntu, baba bagomba kuvuga umuntu nyene, ni ukuvuga Imana mu bubasha bwayo ibakoreramwo. Mbere hamwe hamwe tukabona yuko nko mu majambo y'Imana cane cane mu bwuzure bwa kera, ubona umenga kubera umwanditsi w'ijambo ry'Imana icubahiro afitiye Imana adashoka agomba kuvuga Imana agaca ayivuga mu mumarayika wayo. Turona nka ca gihe Imana igendera Iburahimu hamwe imambre. Iburahimu ngo akabona abagabo batatu bamugendeye ngo barabamarayika. Ahandi naho hamwe afashe inkota agira sogoti Izahaki ngo amuhereze Imana, ngo Imana ikavugira mu ijuru, mugaya nawe akerekana yuko ari umumarayika ngo ahavugiye. Gedeon Imana imuhaye umuhamagaro wayo, agaheza akagira ati ndabonye Imana, ariko yari umumarayika w'Imana yari imbere yiwe. Ni ukuvuga yuko rero abamarayika barangukirwamwo n'ibikorwa vy'Imana ku buryo buhejeje, ku buryo nyene nk'uko yoba ari Imana iriko iracirangurira ngaho, mugabo bagashobora kuza mu buryo buboneka, abantu bakabona canke bakabona igikorwa cabo. Barimwo rero ubuninahazwa, ububasha n'ubwiza bw'Imana. Two tuvuga tuti ni biremwa vy'Imana vyuzuye ubwiza bw'Imana. Barimwo kandi koko umwidegemvyo. Umwidegemvyo, bari mu rukundo rw'Imana. Burya kugira ngo urukundo rushoboke nuko haba hariho umwidegemvyo. Urukundo rugashoboka igihe jewe mpitamwo gukunda. Bari mu mwidegemvyo. Aha no kugira ngo twumve, kuko kenshi abamarayika iyo tubavuze tubona ko ari abo bama bariko barakorera Imana bagaheza bakayigamburuka muri vyose, abantu bagahakwa kwibaza yuko umenga ni nk'abakinagizwa b'Imana. Abamarayika si abakinagizwa b'Imana ihibambewe. Abamarayika si nk'abashumba b'Imana, oya, ni biremwa vy'Imana, ariko kandi baremanywe umwidegemvyo. Kuko bari mu rukundo rw'Imana baremanywe umwidegemvyo. Kurya n'Imana yidegemvya. Umwidegemvyo ukaba mu bintu bimwe bihambaye nkoramutima bigaragaza koko ubwiza bw'Imana mu biremwa vyayo bihambaye nk'abantu n'abamarayika. Ibindi biremwa nta mwidegemvyo bifise. Naco gituma kuko umuntu, umumarayika bari mu rukundo rw'Imana baragira umwidegemvyo. Nukuvuga yuko rero igihe bakorera Imana, igihe bayigamburuka, n'uburyo bwabo bwo guserura urukundo bafitiye Imana. Imana ntibakoresha nk'ukumenga n'abakinagizwa bayihibambewe, ahubwo barayigamburuka bonyene, bakumva ko ivyabo vyose vyerekeye Imana, bakumva ko atabundi buryo bwabo bwo kubaho atari ugukunda Imana. Kuyigamburuka ni ugushaka kwabo rero kubatuma baheza bakagamburukira Imana, bagakunda Imana, kuko nabo nyene nk'uko tubibona mu nyandiko zeranda, mu bitabo vyeranda mu ijambo ry'Imana, baraciye muri uko kugeragezwa mu mwidegemvyo wabo. Imana irabereka imigambi yayo, ikabereka Yezu Kristu yigize umuntu, ikabereka imigambi yayo yose yo gucungura umuntu. Abemeye kwinjirana n'Imana mu migambi yayo baraheza barayikorera, baguma mu bunazwa bwayo. Abahakanye imigambi y'Imana kubera ubwishime bwabo barimwo ba Lusiferi hamwe n'abakurikiye Lusiferi. Lusiferi yari umumarayika w'Imana, mbere Lusiferi bikavuga umumarayika w'umuco. Bahavuye bagabira Imana, baca bacika amashetani, bakororegwa hano kw'isi, bakugwa mu kibanza co mwijuru mu buninahazwa. Ari naco gituma buzuye umwikomo, buzuye ishari n'inzigo kuri abo bose bagamburukira Imana, kuko babonye yuko ukutagamburukira Imana vyabakuye mu buninahazwa bw'Imana. Buzuye rero ishari n'inzigo kuri abo bose bagamburukira Imana. Ariko abamarayika bakuru Mikaeli, Gabriel na Rafaeli bagaheza rero bagahagarikira umuntu kugira ngo ntatsindwe. Barimwe rero umwidegemvyo, nabo nyene baragerageje kugira ngo bahitemwo gukorera Imana
canke kuyigambararira bacika ibindi bintu. Abahisemo kubandanya bakorera Imana ba Mikayeli n'izindi nteko zose bagaheza bakaguma mu ninahazwa bw'Imana, bagahuzagazwa no kuguma bayihweza batangarira ubwiza bwawe bayininahaza, bagaheza bakakira bakaguma mbere mu bwiza bw'Imana. Gukorera Imana kwabo n'urukundo rw'Imana rubuzuye ruberekeza kuri yo, bakabona yuko atakundi bobaho. Umumarayika mwiza w'Imana ntashobora kuba mubi kuko yarahisemwo kuba mu bwiza bw'Imana, yarahisemo kuguma akorera Imana no kuyigamburukira. Ubwiza bw'Imana n'ubuntazo bwayo bugaca bumutwikira. Abamarayika rero buzuye urukundo rw'Imana, naco gituma kujya Imana ikunda umuntu barakunda cyane abantu. Ikindi tubona nuko ijambo ry'Imana ribatwereka koko nk'ibiremwa bifise amazina, barafise amazina ahura kenshi n'igikorwa kidasanzwe barangura, ubutumwa bahawe n'Imana. Harimwo abamarayika bakuru Mikayeli tukamubona ijambo ry'Imana rimutwereka nk'uyo mbere agwana intambara zikomeye zo kubahiriza inahazwa ry'Imana, ubukuru n'ubuninahazwa bw'Imana. Niwe aheza akigiza yakakura mu buninahazwa bw'Imana abamarayika bagabiye Imana bagaheza bagakororerwa hano kw'isi. Niwe yubahirije izina n'ubuninahazwa bw'Imana mu bandi bamarayika. Niwe kandi tubona ijambo ry'Imana ritwereka ko aherekeza igihugu c'Imana mu bugaragwa kugira ngo gishobore gushika mu gihugu c'isezerano. Mikayeli mu guherekeza igihugu c'Imana kiva iyo cari carajakariye mu bujariya kwa Faraoni kugira ngo gishike mu gihugu c'isezerano, umarayika aragiherekeza kuko murazi muri urwo rugendo ingene bahuye n'intambara nyinshi. Mikayeli rero akabaherekeza kugira ngo bashobore gushika mu gihugu c'isezerano. Ariko mu guherekeza igihugu c'Imana harimwo iyindi mvuga ishika kure yuko niwe koko ahagarariye igihugu c'Imana c'ukuri cagutse, atari ca gihugu kigarukira kuri Israeli, ahubwo ni ekleziya yose nabo bose bemera Imana bagaheza bakinjira mu muryango wayo, umuryango bamwe batatu, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Akabaherekeza kugira ngo mu guherekeza umuryango w'Imana, mu guherekeza ekleziya ishobore gushikana koko abana b'Imana mu gihugu c'isezerano. Gabrieli umumarayika mukuru wundi tukabona yuko aseruka mu bihe bikomeye byo kubura inkuru nziza ihambaye izananye ku Mana, izina ryiwe rigasigura Imana ihambaye. Rafaeli nawe tukabona yuko aseruka mu bikorwa byo gukiza, turabona ingene akiza Tobi agaheza kandi agatabara Bias umuhungu wa Tobi. Rafaeli izina ryiwe rigasigura Imana ikiza, Imana ivura abagwayi baremerewe n'ingwara ziriya zidakira, bo musaba kugira ngo abaremesha bakomeze, ko kenshi umuntu yaremerewe n'ingwara n'umutima uhakwa kuremerwa. Niwe yashigikiye Tobi kugira ngo igihe yari yahumye amaso ntiyihebure ngo ahave atuka Imana, ahubwo akagumiza umwizero wiwe wose ku Mana. Inyigisho y'abakurambere b'ekleziya ikatwereka yuko umuntu yama afise umumarayika mu biwe, nkuko twumva Imana iha Musa umumarayika amuherekeza kugira ngo muri ubwo butumwa budasanzwe butoroshe yari afise kurongora igihugu c'Imana aronke umuvunya, aronke kandi uwumukomeza ntahava acika intege. Murazi ingene kurongora abandi ari igikorwa kitoroshe. Amarayika kandi barimwo imice y'abaserafini n'abakerubini. Abaserafini tukababona ingene Izaya batuyagira cane cane hamwe yakira umuhamagaro wiwe, igihe Imana imuhamagarira ubwo butumwa bw'ubuhanuzi agaheza kitaba ngo akabona Imana mu baserafini bayo. Abakerubini nabo Ezekiel arabatwereka igihe barerura isanduku y'isezerano. Abo rero ijambo ry'Imana rikabatwereka nk'abama ku kirimba ibwami ku Mana bagaheza bakayininahaza ijoro n'umurango. Paulo wewe aranabasobanuramwo imico ishika hafi 5 nkuko tubisoma mw'ibaruwa yandikiye abanyakorosi kigabane ca mbere ku murongo wa 16 canke no mw'ibaruwa yandikiye abanyefezi kigabane ca mbere ku murongo wa 21. Hari abo yita abashingwa ntebe, les trônes, abo yita amasinzo, les souverainetés, abo yita imbasha, les autorités, abo yita intwaza z'ijuru, les puissances, eka nabo yita inkomezi, les pouvoirs. Abo rero nkuko twariko turabivuga bari n'imice myinshi, barafise ubutumwa, barafise ico barangura, baheza bakakirangura kubw'inahazwa ry'Imana no kugurukiza bw'abantu. Twabonye aho Imana ivuga ubutumwa ihaye abamarayika. Umukama akagira ati nza kurungika umumarayika imbere yawe akuzigame mu nzira, ngubwo ubutumwa bw'umumarayika agushikane aho naguteguriye.
ngo bw'ubutumwa bw'umumarayika. Izaburi ya 90 canke ya 91 bivana n'igitabo umuntu ariko arasomamwo, ikagira iti umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Mu nkuru nayo twandikiwe na Matayo tukabona ukungene Yezu atubwira abamarayika ikindi gikorwa cabo, akagira ati murazi umuziro ntihagire na kamwe muri utwo twana mukengera, ngo kuko ndabibabari abamarayika babo bama imbere y'Imana Data mwijuru bamwihweza. Muti none mucama ku butumwa bwabo nubuhe? Ubutumwa bwabo bwa mbere nukuninahaza Imana bayihweza. Nico Yezu yagombye gusigura hari karavuga ati abamarayika babana bama imbere y'Imana bayihweza, barayihweza bakayininahaza, bakayitangarira, bakayitamarira mu bwiza bwayo, bagahozagazwa mbere bagatungwa nuko kuninahaza Imana. Igihe baninahaza Imana bayihweza, ubwiza bw'Imana bukabatwikira, ubuninahazwa bwayo bukama bubuzuye. Kumwe koko tubona Musa ngo avuye kukebukana n'Imana gusenga yakira amabwirizwa y'Imana ku musozi, amanuka agasubira mu bantu biwe ngo bakamubona yakakamwe ubwiza bw'Imana yariko arihweza bukaba bwamushungurukiyemwo, bukamuhindura bukamugira mwiza, ubuninahazwa bw'Imana bukamutwikira. Igikorwa cabo rero nuguhora mu nyonga z'Imana, bayininahaza, bayihweza, bayikengurukira, bayitera impundu. Ico gikorwa kirahambaye. Ogusino mweranda niwe ahafatira agaheza akadutumira natwe ati nkuko ko bamarayika twimenyereze kuba hano ku isi tuninahaza Imana, kuko nico gikorwa tuzosigarana conyene kimwe gisa mu bindi bikorwa vyose umuntu agira mu buzima bwiwe, ukuninahaza Imana. Mwijuru nta kindi kizotubeshaho nkuko ko bamarayika atari ukuninahaza Imana. Tuzobeshwaho, tuzoguma tuninahaza Imana, twuzura ubwiza bwayo, tuyihweza, tugatangura kubyimenyereza tukiri hano ku isi, ukuninahaza Imana. Paulo mu mabaruwa akunze kudutumira ati nimukengurukira Imana, mwininahaze mu bihe vyose no mu bihe bigoye kuyininahaza. Tukumva yuko kuninahaza Imana bwo buryo bwacu bwo kubaho. Abanyisirayeli nibo ako kamenyero keza bagafise, ahantu hose baguma bagira bati ninahazwa Mukama, béni sois-tu Seigneur, ninahazwa Mukama. Bakumva yuko ubuzima bwabo bwose mu byo bushobora gucamwo byose, ibihimbaye n'ibigoye, ibisosa n'ibirura, ibigumye n'ivyoroshe, bakaguma baninahaza Imana, kuko nico umuntu amaze kumenya Imana yumva ko yoberaho. Ivyo rero bikavuga iki mu buzima bwacu? So kuvuga yuko umenga gusa n'amajambo meza dusohora yo gutazira Imana no kuyininahaza, ariko ugiye kuraba mu nsiguro yavyo ishika kure, insiguro yuko kuninahaza Imana nukuvuga yuko umuntu asigara ahindura ubuzima bwiwe nk'ubuzima koko bwose bwerekeye Imana, akerekeza ubuzima bwiwe bwose Imana, ibimushikira byose akavyerekeza Imana, ibiryoshe n'ibibishe, ibisosa n'ibirura, ibigumye n'ivyoroshe, byose akavyerekeza Imana, akerekeza ubuzima bwiwe bwose Imana. Ntihagire ikintu na kimwe kimubuza giheza ngo kimusamaze ngo gitware umwitwarariko wiwe kure y'Imana. Nibimubabaza byose akabihindura ishikanwa yerekeza ku Mana. Muri ico gihe mbere bica binahinduka bikazana namwe umuhezagiro. Ukuninahaza Imana rero kwiza nukwerekeza ibyacu byose ku Mana. Ntivyama byoroshe, nk'umuntu agumiwe canke atorohewe canke yaguye mu makuba ya cankariya ari mu vyaga ibinabiriya, ntivyama byoroshe kuninahaza Imana. Ningabire dusaba Imana, tugasaba mbere n'amarayika yuko batumenyereza kuninahaza Imana. Ogusino mweranda akabidutumira kugira ngo nitwashika mwijuru nibize bitunyuzure, ahubwo tuze twumve yuko tubandanya icatanguye muri twebwe. Amarayika rero bama baninahaza Imana kuko ubuzima bwabo bwerekeye Imana. Uko tubigana natwe niko ubwo buninahazwa bw'Imana, ubwo bwiza bw'Imana buca budushungurukiramwo kandi bukadukoreramwo, kuko tuba twerekeje ibyacu byose ku Mana. Imana nayo ikabona yuko yugururira imiryango yose y'ubuzima bwacu, ikahasesekaza ubwiza bwayo, ubukomezi bwayo n'ubuninahazwa bwayo. Burya ubukomezi bw'umukristo ni ninahazwa ry'Imana muri we. Sugushaka kwiwe ubwa mbere, sinivyo ashobora gukora bihanitse ubwa mbere, ahubwo nubwo bwiza bw'Imana, nubwo rukundo rw'Imana, nubwo nogira nti ubwo bugororotsi bw'Imana buheza bukamubamwo, bugatuma ivyiwe vyose vyerekera Imana, bikuzura ububasha bw'Imana. Ikindi gikorwa abamarayika bafise
nukuyigamburukira mu butumwa bakayikorera n'umutima wayo wose. Ico ni igikorwa ca kabiri. Kubera urukundo bafitiye Imana, kubera koko buzuye ubwiza bw'Imana, baratahura n'ingoga imigambi y'Imana kandi barayikunda kuko barimwo urukundo rw'Imana, kuko barahisemwo, bahitamwo ico bashaka kuba nk'abakunzi b'Imana, nk'abanywanye n'Imana, nk'abantu soma mbike b'Imana. Nico gituma igihe cose ico Imana ishatse baciyumvamwo, kuko nkako bahora mu nyonga zayo, baraciyumvamwo bakakigamburuka mu rukundo. Nk'uko twabivuze, saba kinagizwa sukumenga Imana irabahata, kabasunika, ikabagobera, ikabaha amategeko ihibambewe. Nibo nyene biyumvamwo ivyo Imana ishaka, kuko bari mu bwiza bw'Imana kandi barabuhisemwo, barabwakira, baraheza bakayigamburukira. Ivyo batumye bakabirangura nk'uko vyo bari gwabo, kuko koko bavyiyumvamwo nk'uko bari mu bwiza bw'Imana, bari mu izina ry'Imana. Barakorerera Imana rero hafi y'abantu, hafi y'Imana barayininahaza, bagatungwa no kuyihweza no kuyikengurukira no kuyitera impundu. Hafi y'abantu bakaza bagamburukira Imana ngo bafashe abantu rero kugendera nabo mu mugambi w'Imana. Basangiye imigambi n'Imana, kurya Imana atawundi mwitwarariko igumana atari uko umwana wayo wa nyuma azokwaruka hano ku isi yoheza akayishikira, akayihamvya hariya mu ninahazwa bwayo. Nabo nyene nibwo butumwa bafise, niwo mwitwariko bafise. Mbere barakunda gose abantu, nk'uko inyigisho ya Ekleziya ibitubwira, ngo barakunda cyane abantu ku buryo bama hafi y'abantu ngo babayobore, babingingire kugendera mu nzira y'Imana izobashikana muri Yerusalemu yo mwijuru. Imana iheza ikatubwira ubutumwa ihaye umumarayika ngo akuzigame, akuyobore, agushikane aho naguteguriye, aho Imana yaduteguriye muri ca gihugu c'isezerano, muri Yerusalemu yo mwijuru. Umumarayika afise ubutumwa bwo kuduherekeza muri iyi nzira, kuko ari inzira irimwo intambara nyinshi. Pawulo arabitubwira mw'ibaruwa yandikiye Abanyefezi, atamwe atubwira ati twambara ibigwanisho byo dufasha kugwana muri no ntambara hano kwisi. Intambara mbere ikaze gusumbya nimwe yabera mwitenga, kuko ibera imbere mu mutima kandi hambaye rwose, ihakwa gutsinda umuntu, ariko Imana ikaba hafi y'umuntu mu kumuha umumarayika kugira ngo amuhagarikire. Niyo ntambara nyene tubona na Yezu agira gwane mu kudutsindira shetani n'igicumuro hamwe abambwa ku musaraba. Tubona ko ashika ahantu hakomeye ngo akagira ubwoba nawe nyene, ngo Imana ikamurungikira umumarayika akamuremesha, umumarayika akamuremesha, agaheza akarangura koko igikorwa Imana yamurungitse nko kurangura hano kwisi, agashinga intahe ikomeye y'urukundo Imana ikunda abantu, nubwo nawe nyene akunda zina muntu wese mu kudupfira ku musaraba. Amarayika rero nabaduherekeza kuri iyo nzira itoroshe yo gushingira intahe Imana. Byama vyoroshe gushingira intahe Imana, cyo gituma Imana ituba hafi mu buryo bw'abamarayika bayo, kugira ngo iyo hageze gushingira intahe ikomeye Imana ntiduhave dusogeza ngo dutsindwe twigira inyuma. Kandi igihe koko twihambiriye ku mukama, abamarayika baraheza bakadushigikira, na Yezu bakaza bakamushigikira. Kandi ngo marayika mugendeye agaca arema, agakomera gose, akaba ari wenyene ahaguruka akaja no gusanganira abaje kumufata. Araja kubasanganira ababwira ati simwe muje kumfata, nije ndabihaye. Harimwo isigura ishika kure yuko igihe duhagarikiwe n'umumarayika n'imyanya yacu ya nyuma imwe y'ukuva hano ku isi tugenda tujabuka tuja mu bundi buzima bushasha, ubuzima budahera, tuja ku nkombe yindi y'ubuzima bundi atari ubwo ngaha ku isi, abamarayika batuba hafi kugira ngo tureme, ntidutega ubwoba na za nyosha mbi ziza ku munota wa nyuma. Munota wa nyuma hakaza inyosha mbi zohakwa kurandura umutima w'umuntu, mbere ngo n'amashitani agatonda kugira ngo atere igere rya nyuma, ariko umukama akaba ahagarikiye uwiwe. Uwimenyereje kuba mu Mana n'uyo mwanya araheza akawucamwo, abamarayika bari kumwe nawe. Kujya tubona nyene vyagendeye Yezu Kristo, naho ariko arababara akagira ati wampebeshejwe n'iki, ijambo rya nyuma rikaba riti mu minwe yawe mukama niho nshize umushaha wanje. Agatsinda akarisha ivu sekibi vyose akabishira mu minwe y'Imana. Dora dutangara iyo turiko turaherekeza abariko barasezera iyi si, kabona umuntu koko yabaye mu Mana, yamaze kwakira Imana, ingene agenda mbere yitekaniye. Kabona yuko hari umwanya gwana, ariko hagera agatekano kamenga arahagarikiwe, aruzuye ireme, umumarayika wiwe aba yahashitse. Niho badufasha kugwanya ya nyosha mbi ihambaye tuvuga mu gisabisho ca Dawa twese, kugwanya wa mugwanizi, wa mubi atera mbere ku munota wa nyuma, kagomba gusahura umutima w'umuntu.
hamwe tugira tuti ntudutererane bitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Iyo tuvuga kabi ntitubona kabi kamwe karenganuka umuntu ashobora gukora uyu munsi ejo agakora kandi kitwuka, ejo agakora kandi kitwuka. Mugabo hariho umubi ari nyuma yako aheza akakavyura mu muntu, akakoshamwo umuntu, wamwosha mubi sekibi. Mu nyandiko y'ikigereki niho hoho muri ico gisata cya twese bavuga yuko ari ntuduteranye bitwosha nabi, yamara udukiza umubi. Umwe atera cane cane mu ntambara ikomeye ya nyuma y'umunota wa nyuma w'umuntu hano ku isi, cyo bita mu kigereki peirasmos, umubi. Abamarayika bakuru rero bagaheza no ngaho bakahaseruka bakatugwanira kugira ngo n'intambara ya nyuma tuyitsinde kubw'inahazwa rya Yesu Kristo muri twebwe, ngo dushikire koko ca gihugu c'isezerano. Aha twumvise Imana ibwira Musa ngo agushikanaho naguteguriye ikibanza. Kumwe koko Mikayeli yaherekeza agashikana Israeli mu gihugu c'isezerano, kumwe n'Imana yaherekeza Musa ngo amaze kugenda ngo ntibabonye n'imva yiwe, abamarayika baramutwaye hafi y'Imana. Natwe ekleziya yose akayerekeza kugira ngo ishobore gufasha abana b'Imana gushika mu gihugu c'isezerano muri Yerusalemu yo mwijuru. Ariko kandi umumarayika agaherekeza umwumwe kugira ngo amushikane mu kibanza ciwe hamwe Yesu Kristo yagiye kudutegurira ibibanza. Hamwe yadusezeragira ati ndagiye kubategura umwe wese ikibanza ciwe kiriho hafi ya Data, kuko umwe wese arafise ikibanza mu mutima w'Imana. Abamarayika rero barahaseruka mu ntambara zikomeye cane cane yo gushinga intahe. Turabona ukungene nko mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ingene batabara abatumwa mu ntahe ya mbere ekleziya yategerezwa gushinga muri iyi si itashaka kwakira Imana. N'uyu munsi bagomba bahagarikiye ekleziya. Isi y'uyu munsi ukamenga ntishaka kwakira ijambo ry'Imana, abantu ukamenga bogomba kubakira ubuzima bwabo bahagaze gusa kukuri kugarukira ku bwenge bwabo, kwa kuri uyu munsi ko buhinga n'ubumenyi, kwa kuri kw'ama ordinateur, kw'amakuri kw'ivy'ubuhinga gusa, ariko kudashobora kurengana ubuzima bwa hano ku isi ngo kukwinjize mu kundi kuri utwikiriye isi yose, ukuri kw'Imana mushobora vyose. Ukabona abantu ingene n'ubu bibagora kumva uko kuri. Ekleziya umarayika akayihagarikira, marayika w'Imana, marayika w'Imana bakayihagarikira kugira ngo muri iyo ntahe ishingira ukuri kw'Imana, ishingira Imana muri iyi si, ntiyigere idonoka, ahubwo ikihambirira ku majambo y'Imana kuko ayazohoraho. Nayo amajambo y'abantu ukuri uku canke kuriya uko kungana kurashobora guhera, ikitazohera ni kimwe gusa n'amajambo y'Imana. Ivyo vyose twumva bihinda bikamera nk'ibiza bigwanya umugambi w'Imana, ivyo abantu bahitamwo bashobora no gutora mu mategeko y'ibihugu bagashira mu bigenga igihugu, ekleziya ikamira, papa kamama, abigisha b'ekleziya bakavuga mukamenga ni nk'umuyaga uciyaho kuri bamwe, ariko n'ukuri kw'Imana. Bakaba bahagarikiwe n'abamarayika b'Imana kugira ngo uko kuri ni kwigere gutosekara, kuko niko kuzoducira urubanza, niko tuzoseruka imbere tuvuye muri ubu buzima. Umumarayika w'umukama, abamarayika b'Imana rero bakaduhagararira muri izo ntambara. Kumwe bahagararira abatumwa ba mbere, niyo babafunze bakaza bakababohoza, inzugi zikuyugurura, abarinda bakabona zugaye, mugabo abari bugaranywe bobo buguriwe barenganye. Abamarayika hari igihe koko mu gikorwa cabo bashobora kuza bakiyerekana, nkuko tubona na Catherine Labure igihe Bikira Mariya amubonekera imbere yuko amwiyereka, umumarayika aza kumutora akamukura haryamye kamubwira ati ingo nkwereke, akamwugururira inzugi zari zugaye, bose baryamye, akamutwara aho Bikira Mariya yaramurindiriye, akamwereka ati ngujya Bikira Mariya, akamuyagisha, hanyuma akongera akamuherekeza agasubira kuryama, inzugi zugaye. Umumarayika w'Imana rero nuwo aduherekeza akatuzigama kugira ngo dushobore gushikaho Imana yaduteguriye. Mu gusozera muri make twibuke yuko rero abamarayika ari biremwa by'Imana bafise ubutumwa bwo kurinaza Imana no kuduherekeza muri no nzira ngo dushobore gushikira Imana yaduteguriye muri Yerusalemu yo mwijuru, ngo dusangire nayo bunahazwa bw'imyaka yose. Baratubera akarero kukungene natwe two kumva umuhamagaro wacu dusangiye nabo, uko ninaza Imana kwama tuyigamburukira muri vyose kugira ngo tugume mu bunahazwa no mu bwiza bwayo. Turabambaza rero, ekleziya iradutumira kubambaza, ariko tukama tubambaza twumva yuko ico badufasha kwa ruguha ikibanza cyose ubwa mbere Yesu Kristo. Ugusaba marayika vyose bishingiye muri Yesu Kristo kandi bitegerezwa kwerekeza muri Yesu Kristo. Ni nakaryo keza kugira ngo tumenyereho kugorora neza uburyo duhora twitura Imana twisunza abamarayika. Sibo tugenda twerekera, turaheza tukabambaza kugira ngo baduherekeze, ariko twerekeza vyose kuri Yesu Kristo, tuninahaza Yesu Kristo. Ugusaba marayika ntibihave bipfuka
ngo bizibire ukwitura Yezu Kristu, ukunywana n'Imana bibonekesha koko Yezu mu buzima bwacu, kandi akaba ariwe agaruka aboneka yumvikana mu buzima bwacu, hakoho kumvikana mu marayika umenga niwe dushize imbere gusumbya Yezu Kristu. Mu marayika akaba uduherekeza no muri ubwo buryo bwo kwimika Yezu Kristu koko mu buzima bwacu, akaba ari waninahazo, akaba ari we byose vyerekera. Abamarayika rero turabasaba, nubwo barimwo ninahazwa n'ububasha bw'Imana, bari munsi ya Yezu Kristu, nkuko tubona Paulo yabikebuyemwo Abanyakolosi mu kigabane ca mbere umurongo wa 16 atwereka ko abamarayika bose baremewe muri Yezu Kristu. Buri ntazwa bafise n'ubwa Yezu Kristu, niwe abagaba akabaganza, kandi baramukorera bakamugamburukira. Nubwo rero bahambaye ntitubasenga, turabasaba, baraduherekeza n'abakunzi b'Imana, bakaba abakunzi b'abantu bashaka kudufasha natwe ngo dushikire unahazwa umukama wacu Yezu Kristu yaduciriye mu kudupfira no mu kubabara ku musaraba. Tusozera inyigisho yacu kuko umwanya uriko uraduherana, twibutse yuko igihe twambaza abamarayika kandi tukemera yuko bari hafi yacu bakadufasha kugwana intambara, atari kugira ngo tube mu ruhagarara, ahubwo twumve yuko dukingiwe, duhagarikiwe n'Imana, nubwo hariho iyindi mitima mibi igwanya umuntu, kandi ntibitume umenga umuntu yoca yibaza ko byose vyega Imana canke n'igihaguye mu bibi akaca vyitirira gusa shetani. Umuntu arafise uruhara rwiwe rudasanzwe kugira ngo icyo mu marayika agomba kumufasha gishobore kuranguka. Mu marayika ntaco azoshobora kugufasha igihe nawe udashizemwo ugushaka kwiza kwawe, igihe atakubonyemwo umutima ugororotse ushaka koko gukorera Imana. Bazire Mweranda niwe atwigisha tubwira ati abamarayika barahunga umuntu w'umunyakabi, wa muntu ahitamwo inabi nkana akayikora azi neza ko ariko arakora inabi kandi agakanyisha, ico gihe umarayika arabura haca kugira ngo akunganire, kuko kujya nabo bari mu umwidegemvyo mwiza w'Imana. Imana itanabahata, nabo bakabikora mu rukundo, bakagamburukira Imana mu rukundo, niko nabo atawe bahata ngo bagobere, bakandamize, bategekere byanse bikunze gukurikiza inzira z'Imana. Ngo Baziri Mweranda ni wagira ati umuntu nk'uyo ahitamwe ibi nabi nkana kandi abona neza ko agiye kuyigwamwo, ngo abamarayika baramuhunga nka kurya inzuki zihunga umwotsi. None ntidutuma abamarayika baduhunga, ahubwo tugumane nabo, nubwo bishika tugatsindwa, ntibibe bimwe by'uko usanga umuntu abo umubisha akarara mu naba akayizirikana, akarondera ingene ayishira mu ngiro mu mayeri mu bwenge, agasanga gutyo ariko arirukana ubwiza bw'Imana muri we, ariko arirukana ububasha bwiza bw'Imana muri we. Abamarayika bacabura aho baca, ntitubabuze aho boca kugira ngo badushikane mu gihugu c'isezerano. Tugumye ijambo, ngiye kukurungikira umarayika imbere yawe akuzigame mu nzira, agushikanaho naguteguriye ikibanza. Uzumwubahe, umwumvire, ntihagira aho umwankira. Izina ryanje riri muri we, niwamwumvira by'ukuri ugakora ivyo azokubwira byose, nanje nzoba umwansi w'abansi bawe, nkagwanya bakugwanya. Umumarayika wanje azokuja imbere. Umukama abahezagire bavukanye, umumarayika wiwe abaje imbere, abagwanire, abatsindire, abashikane aho Imana yategekanije ko bashikana uyu munsi, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.